gatoya ariko Imana yacu ni nzima byose bimeze neza papa abantu benshi bazi kuri Fanny Lavine ariko burya hariho umubyeyi wanje ngaha yanteye iteka arabaho hano nibaza ko ariwe Fanny Lavine original papa nyemerera mve hasi n'ukuri ubu ni umubyeyi wanje ariko uyu munsi ndibaza yuko uko biri kose hari abantu benshi banzi kubera ibikorwa nkora kandi ashyigikira mu rugendo rwanje ndibuka yuko filime ya mbere naso yitwa Urugendo nayikoreye muri Eglise yaramfashije no kugurisha amasede ibyo bikiri kwa bati n'ababyeyi bake bimwe mu bafasha abana babo nk'uko papa dukwiye gushimira cyane ndakomeza ko atari je n'umustar ariko niwe umustar Reciclo Carista. Amahoro cyane abashimane bahezagire vrema mwakoze kuza ndanezerewe cyane ukuntu ntumvuga ubwa mbere maze gusaba imbabazi kubona porogaramu yatevye ari ivyari gukora So. Toto chacho boka. Chekishaga pe. Ubona jamye hasi mu. Ikibazo rero. Kuna kukosa watu yambara bisa. Neze bamusumba isoni. Cyo birushinga ubwisoni. Oya niko biranje. Wow, mnaona ukuntu yambaye abakuzi ba CCTV ari kumwe n'umugabo we w'ibitano. Murabaho rete. Wiwe yes nkuko mubibona ngaha Abakunzi ba CCTV urabona ko ari bisa neza cyane. neza cyane gusa barambaye neza barasa neza barasa neza amasanamu amayegeri no munsi muze gukurikira Africa TV kugira ngo Sine nkora filime izina ry'umugani Fanny Lavine. Filme yanyu mwayisengeka. Filime tugiye kwerekana uyu munsi yitwa Data akaba ari filime y'urukurikirane gusa ama episode menshi. None data ushaka gusigura iki majambo make? Data turazi yuko ari ijambo ry'ikirundi risobanura papa umuvyeyi n'umuvyeyi rero ni filime bazoshobora kubonamo ibintu byinshi bitandukanye bijanye n'abavyeyi n'ibibondo. Turazi ko mutari bashasha muri bino bikino mbega bamaze kubona ingaruka niyihe mu mubano hari ibyahindutse kumbure mwamara hano? Ibyahindutse ni byinshi cyane ni nayo mpamvu twabandenje dukomeza kugira gutanga ubutumwa ducishije mu mareresi kandi tukagerageza no kurondera ubutumwa nyine abantu benshi badukunze no kuvuga ko aricyo gituma iyi resi yitwa Data yashoboye kuboneka. Ego mubona kenshi ntambamye kenshi muhura n'izihe muze? Ntambamye amafaranga no kuba hari abarundi batarabitahura yuko gukora filime ko ari umwuga bakaba no kumenga tuko tukintu niyo ntambamye igihari ariko twashimira Imana aho bigeze. Ego hari amafilime menshi amaze gukinwa mbega akabijya muri naka? Akabijya muri iyi ni kubera ko
tumaze igihe kinini turiko turakora n'ibyo ariko ubu novuga ko iyi tuyikoze twari twabanje kuraba ati twineguye kwanza mu byo twakoze muri kahise tukinegura tukavuga ati reka dukore byitore kurusha byaheze. Yego hariho ubwo bwinshi bafise impano mbwa bafise ubwoba kumbure byaye n'uburyo bagira teste ushika hajya gute wo babarikaho. Impano iyo wese yikoresha kubera ko nta kintu na kimwe uzokora ngo ubure intambamyi izokubuza gushika kwihangiro ryawe ari nacyo gituma icyo novuga yuko ari nk'umugwi ariko ni kampani yacu yitwa Twafa ikivugo cyacu ni kumenagura inzitizi zose zotubuza gushika kwihangiro ryacu. Ibyo rero tubwira muri make iyo filime kiyitse maja mu makeya nk'akarisme gato cyane icyumviro nyamukuru kirimo. Icyumviro nyamukuru ni mbega data ninde papa ninde mubyeyi. Abarundi barakunda kuvuga ngo umwana ni w'igihugu rero muri iyo resi dushobora kumenya gute umwana ni w'igihugu cyangwa n'uwamubyaye nyene cyangwa n'uw'igihugu cyangwa n'uw'umuryango. Mbega ubona biciye ku mafilime umuntu yashaka kwibeshaho kakaba nk'akazi cyane rwose nanjye nibyo bidutunze n'umuryango wacu nta kindi kintu dukora uretse amareresi. wewe mwatwemeza yo kugaruka ngo ushaka kugira ati tworonka amakazi twongera nka kugera wibaza kugaruka ngo ushaka gukina amafilime ugashaka kwibeshaho. Ego nivyo nyene nari nishuye birashoboka yuko ugakora ireresi bakabaho nkuko natwe turabayeho ariko birasaba kwihangana kuko si bya bintu uvuga ngo ngombe muri uyu munsi ejo nsarura ndonka amafaranga birasaba igihe kinini kandi si byo bintu uvuga ngo ngombe ndonke menshi yihuse birasaba kwihangana no kugenda gahoro hama Imana igahezagira ko Imana nyene niyo yasidanye yuko izohezagira kuba intoki zacu aho gukora filime n'akazi. Mbega mbona kazoza igihugu muterera iki? Duterera kubwira ugwaruka gukora no gukunda igihugu. Murakoze cyane.
perezida. amahoro cyane abashimani bahezagire vrema mwakoze kuza ndanezerewe cyane ukuntu ntobivuga ubwa mbere maze gusaba imbabazi kubona porogaramu yatevye hari ivyari bigoranye gatoya ariko imana yacu ni nzima byose bimeze neza papa abantu benshi manzi kuri Fanira Vine ariko burya hariho umubyeyi wanje ngaha yanteye iteka arabaho hano nibaza ko ariwe Fanira Vine original papa nyemerera muve hasi n'ukuri ubu ni umubyeyi wanje ariko uyu munsi ndibaza yuko uko biri kose hari abantu benshi banzi kubera ibikorwa nkora kandi ashigikira mu rugendo rwanje ndibuka yuko filime ya mbere nasohoye yitwa Urugendo nayikoreye muri Eglise yaramfashije no kugurisha amaseri ivyo